Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi aho ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya kubera ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi ariko abarundi batari bake bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bafatane mu nda amaze bikureho intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu hari impfu nyinshi ziriko ziribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaboneka neza ko ari imbonera kure zabigizemwo uruhara rukomeye cyane kandi byose biturutse ku mpigi bahawe n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bavuga ko umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD atacindi akwiriye uretse kwicwa none ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi birerekana neza ko umutekano wamaze guhungabana kandi birerekana neza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa aho abarundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye tubazaniye amakuru ahambaye cyane muri no mugoroba niyo tugira ngo tubashikirize ico busabwa nta cindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi ico busabwa nta cindi n'ugukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nkibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo amakuru yacu tatangurire ku nkuru y'imabaro iriko iravugwa mu ntara c'ibitoki aho hatowe ibiziga bitatu i Buganda na Bukinanyana kandi bikaboneka neza ko ari ibiziga byishwe n'abanyagihugu kandi bikaboneka neza ko ababigezemwo uruhara rukomeye cyane ari imbonera kure zimaze iminsi zikora ubwicanyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibiziga bitatu byaratowe kuri uyu wa mbere mu makomine ya Buganda na Bukinanyana mu ntara c'ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi uburyo bapfuyemwo ntiburamenyekana wa gatatu yaraciwe izosi n'abamwishe bakaba baranamusambanije ku ngufu igipolisi carahagaritse abantu batatu bikekwa ku byabereye Ibukinanyana bose ni imbonera kure y'abanywanyi b'urwaruka rwa CNDD-FDD bakaba bamaze igihe kinini bakora amabi atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaboneka neza ko badahanwa kuko bashigikiwe n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD i Buganda ni ibiziga bibiri byatowe ku mutumba ruhagarika ibyo biziga byatowe ku ruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo twibaza ko abo bantu boba bari batwawe n'uruzi imbere y'uko rubasesa ngaha niko umwe mu bajejwe intwaro yashikirije akavuga ko amazi y'uruzi Rusizi yiyongereye cyane muri iyi minsi iheze ibyo biziga bibiri ntibyamenyekanye Ibukinanyana ikiziga ca Emeline nishimwe w'imyaka 17 caratowe hafi y'inzu yakira ingenzi mu gice cya Myavi yaciwe umutwe imbere yo gusambanywa n'abamwishe bivugwa n'amasoko mu gipolisi mustaneri w'iyo komine aremeza ayo makuru akemeza kandi ati naratanze itegeko ryo guhamba ico kiziga inyuma yo kurondera umutwe wacu nkawubura abanywanyi bane b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi barahagaritswe n'igipolisi ku itegeko ry'intwaro ku mvo z'amatohoza ariko bikaboneka neza ko impfu ziriko ziribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari nyinshi kandi zigirwamwo uruhara na bamwe nyine bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kandi bikaboneka ko imbonera kure arizo ziri gukora ayo mabi atandukanye ariko ikibabaje nuko nyine leta ya CNDD-FDD itigera ihana abakora amabi nk'ayo aho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda amaze bikureho intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD Manda naho imbonera kure yishwe na bene wayo Claude Nahayo umunywanyi w'umuhari urwaruka rwa CNDD yaranizwe na bene wabo mu ijoro ryo kuwimana hafi isaha 5 imbonera kure 6 zirapfunzwe n'igipolisi cyo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi uwo avugwa yasandabiye ku bitaro bya Mpanda haheze isaha imwe akubaguwe na bagenzi biwe mu gace ka Murengeza Claude yari yamaze umunsi ari mu nama y'umugambwe CNDD-FDD ku Mpanda ku mugoroba yaciye mu kirabo kwizimya akanyota
hafi isaha 5 z'ijoro yaratashe iwe, ariko imbere yo gushika kumuhana iwiwe yaraguye mu mutego wari watezwe n'izindi mbonerakure zigenzi ziwe. Yaranizwe akamo kiwe ko gutabaza kumvikanye gatebye. Twamusanze ari ikiruruma duca tumujana ku bitaro bya Mpanda. Acaracikana haheze umwanya mutoya yakiriwe mu gisata c'indembe. Niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu b'umurengeza avuga ko ababajwe no kubona imbonerakure ziriko zirakora ubwicanyi ariko ntizihanwe. Urupfu rw'uwo mubyeyi w'abana batatu yafatwa nk'imbonerakure ishiririye baremejwe n'abaganga hafi isaha 6 z'ijoro. Muri iryo joro nyine abajejwe intwaro barahagaritse imbonerakure zibiri. Impuzu zaratowe zinyegeje aho uwo muhisi yatowe. Ibyo byadufashije gufata abandi bikekwa, niko bivugwa n'umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi umurengeza yari muri ico gikorwa. Bose hamwe abantu 7 harimwo imbonerakure 6 bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ku Mpanda kubw'amasoko mu gipolisi. Izo mbonerakure 6 nazo nyine zari zatumiwe muri iyo nama. Umufungwa w'indwi ni umubanyi wa Claude Nahayo. Imbonerakure zifasha abasirikare n'igipolisi mu gukizura mu ijoro mu Burundi, ariko biboneka neza ko imbonerakure arizo zihungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarazisubije ku rubuga inyuma yo kwerekana inyifato yo kuziha indero kuva agiye ku butegetsi gihutihuti muri Ruheshi 2020 bivuye ku rupfu giturumbuka rwo yasubiriye Petero Nkurunziza. Claude Nahayo yari umubyeyi w'abana batatu. Imvo zatumye agandagurwa ziracarimwo igipfungo. Bivugwa n'abajejwe intwaro muri ico cice bakavuga ko ibintu bibera ku butaka bw'u Burundi bibabaje kandi biteye ubwoba, ariko igitangaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kuvuga ko u Burundi ari edeni kandi akavuga ko abarundi batekanye, aho yemeje ko abarundi badatekanye ari abakorera mu kwaha k'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyine benshi bakabona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ataho biba bihuriye n'ukuri, kuko hari aho bihuriye n'ukuri ntiyakubahuka kuvuga ko abarundi banezerewe. Impahazwa umukozi wa Helena Hotel yaraye aborejwe igufa na komisariya Jerome ntibibogora. Hari ejo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatatu 2024 imbere y'umutaga Colonel Jerome Ntibibogora yagiye gufata imfungurwa mu ihoteli Helena y'Igitega. Ahejeje gufungura asaba ko bamuha kuri ji yari ahabonye. Umukozi w'ihoteli yitwa Tazira Barsa asigurira komiseri Ntibibogora ko bidakunda ko amuha kuri iyo ji kubera yari yateguriwe abantu bariko barakora inama. Mu ncamake iyo ji ntiyariko iragurishwa, yari igenewe abantu bariko barakorera inama muri iyo hoteli. Komiseriya ishavu riraziringa kumva asaba ikintu ntakironke. Colonel Jerome Ntibibogora asanzwe arongoye igipolisi mu ntara zo hagati mu gihugu. Niko guhamagara abamugendanira bacakira wa mukozi barajana. Abandi bakozi baca barondera umurongozi w'ihoteli bamumenyesha ibishikiye mugenzi wabo Barisa Tazira. Umurongozi w'ihoteli asanzwe azinanye na Jerome Ntibibogora aramuhamagara ku telefoni, ubundi aramwemerera kurekura Barisa Tazira. Haciye akanya Barisa Tazira yararekuwe agaruka ku kazi yiyandaza. Barabye igisusu basanga yakubiswe bimwe biteye ubwoba, ntiyari agishobora kwicara. Umurongozi w'ihoteli aca amuha akaruhuko ko kuja kwivuza. Inakorwa ko Colonel Jerome Ntibibogora. Jerome Ntibibogora avuka ahitwa ku Mwarangabo muri komine Mugina mu ntara y'Ibitoki. Amashuri yisumbuye yayize kuri ese Kominari Rusagarara. Amashuri yabangikanya no kotsa inyama mu ihoteli yari ku rubibi rw'u Rwanda n'u Burundi. Inyuma amasezerano yarusha muri 2000 bene n'ahandi masezerano yo guhagarika intambara, Jerome yagize amahirwe nyine nyiri hoteli amufasha kwinjira mu nzego z'umutekano nk'umwe wahoze bagwana mbere aca yinjira afise ipeti rya kapiteni.
izina rya Jerome Ntibibogora rimaze kuvugwa mu mabi menshi atagira izina mu gihe c'ubwicanyi bwabangamiye abanywanyi ba FNL inyuma y'amatora ya 2010. Jerome yaravuzwe kenshi ingene yari abangamiye aba FNL mu ntara ya Cibitoke. Muri 2015 Jerome Ntibibogora ari mu bakoreye amabi abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ku Musaga. Avugwa kandi mu bateye ibitero bikomeye cyane baja kwica abasirikare bari bagwariye ku bitaro. Muri 2019 Jerome Ntibibogora yaratangaje mu ntara ya Muyinga ko agendana ibisasu azotera mu mazu y'abanywanyi b'umugambwe SNL aho azokumva hose ko bakoraniye mu nama ku mugoroba. Yavuze ko ataco bimutwaye ko ibyo bisasu hari abana bizohitana. Kuva ubwo ikinyamakuru Iwacu camutazire Terminator, ni ukuvuga umwicanyi w'agahebuzo atakimuhagarika. Terminator arabandanya ububisha bwiwe atankurikizi. Kumbure yatanguye bya bihano bishasha bya Ndayishimiye ikiboko, ariko Ndayishimiye yari yavuze ko ikimoko azogikubita indongozi, none gitangiye gukubitwa abarundi bato bato. Benshi nyine bakemeza ko ngaha mu gihugu c'u Burundi umutegetsi wese yaduka agakora icyo ashaka, kandi bikaba byerekana akarenganyo gakomeye cyane kariko karakorerwa ku butaka bw'u Burundi, kandi bikaboneka ko ako karenganyo kaba gashigikiwe n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari indi nkuru nayo ibabaje kandi iteye ubwoba y'urupfu rubabaje, aho ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biboneka neza ko ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Inkuru ibabaje cyane rwose kuri rwa rupfu rw'uwagendesha itagisi. Abamugandaguye bakamuta mu kaburi mu ruziba baramenyekanye, ariko hariko hakorwa amanyanga mu iperereza kugira amatohoza azimangamwe. None ibigi biriko biraba byagenze gute? Bamwiciye hehe? Byagenze gute kugira ngo bamwice? Ni bande babigizemwo uruhare bashaka no kugumya kunyegeza ibyo bakoze? Tubanze tugaruke ku rupfu rwiwe rubabaje cyane. Uwo munyagihugu yitwa Emmanuel Ndagijimana yarafise imyaka 26. Yavuka mu ntara ya Ngozi, ariko kubera imvo z'akazi yaba muri zone Buyenzi, komine Mukaza, ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari yubatse nta kibondo yari bwaronke. Yagandaguwe ku itariki 7 ukwezi kwa gatatu 2024. Emmanuel yari asanzwe yunguruza abantu na tagisi mu gisagara ca Bujumbura n'imodoka ya Probox ifise imparati Ki 2576 yo muri koperative yitwa Amani Service. Kuwa 7 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Emmanuel ntiyatashe muhira. Abe baragize amakenga nk'uko bamwe babyibuka. Kw'igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu 2024 Emmanuel yaratabarijwe na ya modoka yiwe. Kuwa mbere tariki 11 ukwezi kwa gatatu 2024 hari ikiziga catowe cimanitse atanagahuzu cambaye mu kaburi k'abapfuye muri quartier Ruziba, zone Kanyosha. Ico kiziga caciye gitwarwa muri clinique Prince Louis kwa Gasore. Abiye bumvise ko hari umuntu yatowe atamenyekanye baragiye kuraba basanga ni Emmanuel Ndagijimana. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatatu 2024 niho umuhisi Emmanuel yashingurwana iteka n'abiwe. Amatohoza ku rupfu rwa Emmanuel Ndagijimana. Imbere yuko ashingurwagana iteka, abiwe bakimusanga mu buruhukiro bwa clinique Prince Louis kwa Gasore. Hari haciye hatangura amatohoza. Umuryango wa Emmanuel wari wasabye ko bakora amatohoza ku buryo bwihuse. Amatohoza acaratangura. Muri ayo matohoza niho hagaragara ko haboneka uri gukoresha telefoni y'umuhisi Emmanuel. Hari uwundi muntu ariko nyine arayikoresha. Uwo nawe nguwo nawe nyine yahise afatwa byihuse kugira ngo amatohoza abandanye. Bagifatwa bace berekana aho biciye wa munyagihugu Emmanuel. Aho naho ni mu rupangu ruri muri quartier Busororo muri Kanyosha. Aho rero nk'uko bahasanze impuzu umuhisi Emmanuel yari yavuye muhira yambaye na ya maharati y'imodoka yahora anyonga. Tubamenyeshe kandi ko ya modoka umuhisi yahora anyonga yasamburiwe muri iyo nzu nyine nabo bicanyi.
imodoka yose yarasambuwe n'imoteri yayo barahondagura nk'uko mubona ibisigarira byayo byari bimeze, ariko imodoka yose yarahondaguwe amaze imoteri yayo nayo irishwa. None iyi nzu ni iyande? Turabamenyesha ko iyi nzu nyirayo ari umusirikare w'ipeti rya koloneli tutaramenya izina ryiwe, yaheruka kwimukira mu yindi nzu yiwe iri muri quartier Nyabugete, aca hasigira umwe muri abo bicanyi ngo ahamurindire. Mu nyuma rero babicanyi baciye baja gupfungirwa mu gasho ka zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero abanyagihugu bari banezerewe, baranagira icizere ko ubutungane bugiye gukora, kuko ukuri kwari guhejeje kugaragara, kandi abo bantu barafashwe n'urongoye igipolisi kigwanya imigumuko muri zone Kanyosha afatanije n'urongoye iperereza mu Kanyosha na chef de poste Kanyosha. Amanyanga y'iperereza. Ibintu byagiye guhinduka hirya y'ejo ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu 2024, igihe urongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura Elifazi Niyongabo yashika ahapfungiwe babicanyi kuri zone Kanyosha. Elifazi yaciye asaba telefone zabo bicanyi, aca avuga ko agiye kwigirira amatohoza. Ejo hahise ku wa 18 z'ukwezi kwa gatatu 2024, abanyagihugu baragiye kuri zone Kanyosha kubaza ibyabo bicanyi. Uharongoye yababwiye ko wewe yahejeje dosiye bagira batwarwe gupfungirwa muri peseri, ko aribyo yategetswe. Bidatebye baciye bumva umuvugizi w'igipolisi ariko avuga ko hari abicanyi bafashwe. Uno munsi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu 2024 bitegekanijwe ko babicanyi bahava batwarwa mu ibohero rya Mpimba. Aha rero niho twakoreye amatohoza yimbitse ukuntu Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura yateguye kuzimanganya iyi dosiye burundu kugira abateguye ubwicanyi ntibafatwe. Imbere y'uko tubabwira ayo matohoza, tugaruke gato ku kuntu ya modoka yasamburiwe muri iyi nzu n'imoteri yayo. Kubera iki abagandaguye Emmanuel batagiye kugurisha irya modoka bagashima kuyisambura? Aha bivugwa ko abateguye urupfu rwa Emmanuel boba bashaka gusambura koperative, baba bashaka gusambura ya koperative Amani Service, kuko havugwayo ubunyonyezi bw'amafaranga ashika miliyoni 70 z'amarundi. Aya mafaranga yanyurujwe n'indongozi za kera, ibyatumye muri iyo koperative hatangura ukutumvikana. Amatohoza twakoze mu ibanga yemeza ko Elifazi Niyongabo yahawe igiturire na wa mukoloneli nyine nyirinzu kugira akore ibishoboka iyo dosiye ihagarare ntibabandanye kuyikurikirana. Muti Elifazi Niyongabo yabipanze gute? Elifazi yaciye hamagara umuvugizi w'igipolisi Lieutenant Colonel Desire Nduwimana ejo hahise ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatatu 2024, aca asimbira kuri RTNB atangaza ko hafashwe akarwi kica abantu kagasambura imodoka kugira kayigurishe ku nyuma. Aha harimwo byinshi abantu bakwiye kumenya. Ni ukuvuga ko ibi bikorwa kugira bazimanganye amatohoza n'abakoze icaha ntibahanwe, kuko iyo igipolisi gihejeje gutangaza abo bantu kiba gisubiriye ubutungane, nk'uko na Pierre Nkurikiye uvugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere akunze kubivuga. Babicanyi nta numwe arenguswa imbere y'ubutungane, baca bigira mu Mpimba kuruhukirayo gato, baca barekurwa atacamira. Aha rero babicanyi bagandagura Emmanuel Ndagijimana ntibazoba bakirengutse mu butungane, kandi byumvikana ko kwari kuba urubanza rw'ikibiriraho, kuko nabo nyine biriyemerera uko bagandaguye uwo munyagihugu. Abo bicanyi baca bigira mu Mpimba biryamire bene umuhisi, ntibazomenya iyo byahereye, bazumva barekuwe ibizashavuza abatari bakeya. Kumenyesha ko abo bicanyi bagandaguye Emmanuel bahoze bapfungiwe mu ibohero rya Mpimba, hari haciye iminsi mike bapfunguwe. Ikindi nuko mu matohoza twakoze uru rupangu nyine ruri muri quartier Busoro atari irya mbere rubereyemo ubwicanyi bw'abantu, woba ari umurwi munini ubihakorera. Ikindi twamenye ni uko ibyabaye byashavuje cyane urongoye igipolisi kigwanya imigumuko muri zone Kanyosha. Rukundo Stani yashwaniye chef de poste Kanyosha.
ntatahura ukuntu ba Elifazi bavuga ko bagiye mu matohoza kandi batigeze banashika no ku nzu yabereyemwo iryo bara. Abanyagihugu bafise agashavu kuri urwo rupfu bakavuga ko bababajwe n'ibiriko biraba mu gihugu. Ntibatahura ukuntu abicanyi nk'abo bataciriwe urubanza rw'ikibiriraho bagifatwa. Bikaboneka ko bashatse kunyegeza ukuri kubateguye urupfu rwa Emmanuel Ndagijimana. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha kubikurikirana kugira ngo ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bihagarare.